nama nifuza ko papa yopfa gusa, nama nifuza kumva ko papa yapfuye. Ubu rero ndanezerwa ko ubu papa ndumva ndamukunda, ndatahura ko ari umuvyeyi. Ico nukuri naco ndagishimira Imana kuko ni ikintu kidasanzwe Imana yashize mu mutima wanje, kumva ko ndamunezerewe ko ari papa. Kuko nibutse amagorwa atwagowe, kandi papa ariho afise abandi bana ariko arakurikirana, kandi natwe turabo yavyaye. Bakunzi b'ijambo ry'Agakiza TV, turabaramukije amahoro y'Imana aho muherereye mwese. Turashishikara kubashimira uburyo mu bitugaragariza ko ibiganiro byacu bibashika ku nyota. Uno munsi kandi turacari mu ntara ya Gitega, aho twashitse neza na neza muri commune ya Giheta. Murabizi ubuheruka yuko twabwiye ko twari kumwe n'abakinyi ba Ninde. Uno munsi rero twashitse kuri umwe mu Imana yagiriye neza kubw'intahe yiwe. Turaza kumuha ikaze aze kubaramutsa yongere abidondore. Ku muntu ryo bari ryo rya mbere agendeye channel yacu, twamusaba kugira subscribe kugira ngo ibiganiro byacu bikomeze kumushikira bitagoranye. Turi neza na neza ku mutumba bita gute? Mutumba ni Kiremera. Nkuko twari twabibabwiye twagomba tumuhe ikaze uno mutumire abaramutse yongere abidondore. Mutumire turabaha ikaze. Ego murakoze cyane. Ku mazina babita gute? Kumazina abavyeyi banyise nitwa Manirakiza Esperance. Manirakiza Esperance mukora iki mu buzima bwa misi yose? Mu buzima bwa misi yose sanzwe ndi mukinyi wa kijya kiganiro abeshi bakunda cyane Inde. Mu kiganiro cyane Inde kandi ko twumva yuko namwe musanzwe musenga, bigenda gute kugira ngo mushobore kubivanganya ivyo bintu ari bibiri? Ni ibintu bitoroshe kandi kubw'agakiza umuntu aba yarakiriye kubivanganya birakunda gose. Jewe mu gukizwa nakijijwe mu 2001, aka kazi ndagatangura mu 2002. Ni kuvuga icya mbere natanguye kwakira agakiza, ivyo nabibayemo agakiza gasanzwe kari mu mutima wanje. Nije gituma rero ico nakiriye ari kijya nyene ntashobora guhindura naho vyogenda gute. Nkina nibuka ndafise ibanga mu mutima gendana, numva ndiko ivyo nkina byose mugahari ibanga riri mu mutima sinshobora guhemuka. Twagomba rero mudutangurize n'amasengesho imbere yuko twinjiranye zina ku ntahe yanyu. Ego dusenga. Uhoraho data mu izina rya Yesu Kristo, turagushimiye ukugira neza kwawe, turagushimiye aka kanya keza uduhaye ko kuyaga kuvya ijambo ryawe nyaguhora ku ngoma. None mwami turaguhezagiye, turaguhaye icyubahiro, nuze ubane natwe utugirire neza mu byo tuzakuvugana vyose bize gufasha imitima yacu, bifashe n'imitima bazovyumviriza. Uzobukoze data uri mu ijuru, kimwe gusa uduhe kuguma tukwiteze, uturinde kugerera kure yawe. Uzobukoze mwami ni mu izina ryawe ryera Yesu Kristo, amen. Esperance, mwatubwiye yuko mwebwe mwakiriye agakiza imbere yuko muja muri ibi vy'igikino ca Ninde. Ego mwoba mwavukiye mu gakiza nyene? Oya, mu gakiza nakagiyemwo ndi umwana muga amaze guca ubwenge, ndiko ndakura maze gutahura ibintu niho naja mu gakiza. Utarakira agakiza ubuzima bw'imbere yaho byari bimeze gute? Ubuzima bw'imbere yaho nkiri umwana muto narutse mbona ubuzima muhira bimeze neza, mugahagera igihe muhira mu mubano w'abavyeyi biranka gose, gushika yaho papa aduta turi abana batoya ataco turihereza, ataho turigeza, ataco tuzi. Papa maze kuduta ntivyatworoheye na gatoya. Papa wanyu yarabataye aromuka canke yarabirukanye abirukana mu rugo rwiwe? Oya, yadutaye mu rugo mugaro dutamwo atakintu na kimwe kihasigaye, amatongo aragurisha, eka nyene araduta ararondera undi mugore aragenda araja kubana n'uwundi mugore nako dutamuhira. Hama ku buzima bwa misi yose bwo kumuhana, nko gufungura, nko kwambara, nko kwishuri vyaciye bikurikirana gute? Ntivyatworoheye, vyarase bituma amashure umuntu ayahagarika. Twarizwa no kuronka ikintu dushobora kurara turiye gusa, kandi no kurya twajya kugihamana. Ku bakunzi b'ijambo ry'Agakiza TV bariko baradukurikirana, twagomba kugira mutubwire ido nido ryo kuntu vyatanguye naho mugejeje isaha, kugira ngo ubuzima bwanyu mukomeze kugaragaza yuko Imana ikibafise mu kiganza cyayo. Ego
murakoze cyane nukuri imana by'ukuri narayibonye imbona nkubone jewe mu kugira iyo mana ndayimenye ntivyabaye ibintu vyoroshe jewe nkiri umwana mutoyi ataco ndatahura ataco ndihereza papa yaradutaye turi abana batandatu mama ntivyamworoheye kugira dutunge vyarase tubaho mu buzima bugoye mu buzima buruhije gusa mu buryo bw'uko tutashobora kuronka dufungura tutivye turabaho muri ubwo buzima twarageze igihe dushobora no kubahuka dugateka amateka y'amateke barima mu mwonga ibigoma apana amateke rujya rugoma nyene jambo twe gutera twege tukarujya rubaba bijana kwijana ariko twege twarakijya kandi tukakijya arico twivye biranka gose twege imvura iguye mu ijoro aho kuryama twaca tuja kwiba kuko twamenya neza yuko ata muntu ashobora kuza kudufata kubera haba ari mu mvura tubaho muri ubwo buzima tujya uko twivye abantu baratwanka mama nta kintu na kimwe yari afise akoreye n'amahera y'isuka yaciye ajana ku mupfumu mu nyuma musaza wiwanje ahava araronka umuntu amubwira ijambo ry'Imana papa yari dutaye turi abana batandatu jewe nari umwana agira kabiri imbere yanje no kuvuga yuko hariho umwana mukuru w'umuhungu uwo musaza wanje amaze kubwirwa ijambo ry'Imana araryakira ko bari babonye ko turushe bahitamwo kuzana ijambo ry'Imana mu rugo iwacu musaza wanje araryakira musaza wanje amaze gukizwa neza atangura kutubuza kwiba aratubwira ati ndabasavye ntimuzosubire kwiba gushika naho bishitse tukaja kwiba yategezwa kugira ipereza akamenya hano tugiye kwiba akaca dutanga kwa nyene umurima bakaca badusanga bakaca badufata kubera ari wagiye kubivuga aratwihaniza ati ntimuze musubire kwiba duhava turumva ko kwe tukwiye kumwumvira kwiba turabihagarika tukicara ku mugoroba dukota atawiteze kuza kurya nta nkoni iri ku mashiga duhimvye umucanwa musaza nje akatubwira ngo ingo ndabasengere muje kuryama tubaho muri ubwo buzima tukaryama ataco twariye ntitwari dufite ico twisasira ntitwari dufite ico twifuka tukaryama uko nyene ariko bugaca tumaze guhitamwo inzira y'agakiza tukumva kwiba turabihagaritse mawe agatangura kureka kuja ku mupfumu bene data bamaze gutahura ivy'agakiza urose utwaduha akaduha tukabaho muri ubwo buzima tubibuze tugashima Imana tubaho muri ubwo buzima Imana itangura kutwiyereka bukebuke itangura kutwiyereka niko twariko turatera dukura tugaca ingero tugafungura gushika aho tubona ko Imana vy'ukuri ari se w'imfuvyi ari umugabo w'abapfakazi by'ukuri narabibonye ko yatubereye papa mu gishingo papa yari yadutaye Imana yaratwitwararitse turakaronka ikintu dushobora kwifuka tukaronka ikintu dushobora kwambara ivyo n'ukuri narabonye Imana igirira neza ubugingo ganje gushika n'uyu musi rero nguma mbona kugira neza kw'Imana ubu mu rugo kwa mama na mahoro kandi ikindi kintu shima gose umutima wanje numva unezererewe nuko uyu musi papa aracariho kandi aracari yari ubu ndumva ndamunezererewe ndamubonye ndashobora kubona ko ari papa nayo ubundi nama nifuza ko papa yopfa gusa nama nifuza kumva ko no kumva ko papa yapfuye ubu rero ndanezerwa ko ubu papa ndumva ndamukunda ndatahura ko ari umuvyeyi ico n'ukuri naco ndagishimira Imana guko n'ikintu kidasanzwe Imana yashize mu mutima wanje kumva ko ndamunezerewe ko ari papa kuko nibutse amagogo atakwagowe kandi papa ariho afise abandi bana ariko arakurikirana kandi natwega turabo yavyaye narumva ko papa umenga zoba vyiza nuko yopfa ariko ubu ahubwo papa ntagapfe nabeho ahubwo ico ndamwifuriza guhinduka kugira ngo nawe agakiza kabe mu mutima wiwe nukuri ndaye yanje nagerageje kuvuga ivyo hejuru ni vyinshi ndabivuze sinobimara umunsi wohera n'ubundi ugatangura ivyo Imana yankoreye ni vyinshi ego murakoze mumaze gukizwa mugaca muja mu kazi ko gukina ninde nta gihe muhora muhura na teme babahaye mukinako canke sije babahaye mwebwe mukinako ugasanga biriko birakuvyurira intimba bivanye na bwa buzima wibutse babahaye nk'ibisa na buriya buzima kugira ubikinde ego keshi birashika mugabo ahibanga riri ndabikina numva nezero kandi nkabikina numva ndabishoboye guko zishisanga arivyo naciyemwo maze kuba ndiko ndavuga nanje ivyo nabonye bica vyoroha kubikina ego mu kazi ka misi yose rero mwatubwiye ko muri abakinyi baninde
burya ninde wowe igufitiye akamaro gaki? Ninde iramfitiye akamaro karekare gose. Icambere na mbere hari ibintu byinshi ntasanga naguyemo, nk'ubusambanyi je ntabwo nogwamo, oya kuboregwa ivyo ntavyo nobamwo, kwiba ivyo ntavyo nobamwo, kuko ndiko ndakina turabona ingaruka yabagiye muri ivyo bintu bidahisha Imana icubahiro, nico gituma ntashobora kubijamwo. Ico ni ikintu ca mbere. Ninde imfasha gose kuko bijya mpora nkina ndabona ingaruka yavyo ko ari mbi, nanje ndabitinya gose, ndabona nti ugize ibi hakurikira ibi. Kandi ikindi iyo ninde imfasha akamaro nakuyemwo, ubu urumva sinshobora kwifuza agasabuni ko gukaraba ndakabura kabisa. Ego. Ego. Imbere yuko turangiza twagomba kugira ngo mushobore kugira akajambo mubwiye abakunzi b'ijambo ry'Agakiza TV bariko baradukurikirana, haba ku buzima mwari mwaraciyemwo mutarakizwa no ku buzima bwo gukizwa, ndetse mwinjiye no ku buzima bwa ninde musanzwe ubu nk'akazi muri ko murakora muri ibi bihe kazi. Ego murakoze. Jewe icyo novuga n'ukuri nobwira abariko baradukurikira by'ukuri kuko gijanye n'agakiza no kwifuriza abantu bose agakiza, abatarakira agakiza ko bokakira, kuko nasanze gukizwa ni vyiza kose. Jewe nababwiye tutarakizwa muhira naje ntarakizwa abantu baratwanka, zari ingorane gusa, ariko tumaze gukizwa Imana yaratwambitse igikundiro, bwa busuma abantu batubonamwo. Tumaze gukizwa ivyo Imana yarabidukuyeko, dutangura kuba bizigirwa, abantu batangura kutwizera. Ni ukuvuga yuko iyo uhisemo gukizwa hari ibintu Imana igukorera, hari ibintu Imana ihindura ku bugingo bwawe. Nico gituma mvuga nti umuntu yoba atarakizwa niyumvirize, gukizwa biraryoshe, natangure atera intambwe, azobona ibintu byinshi bihinduka mu mibereho yiwe, ibintu byinshi bihinduka mu buzima, hari ibintu byinshi Imana igenda ukora. Nababwiye yuko muvyeyi wanje ifaranga ryose yatora yarijana ku mupfumu, yarashobora no kumara indwi yose ariko ararimira umupfumu, kandi ugasanga yamugira ibintu by'ibinyoma gusa. Ariko uyu munsi mawe bayahaguwe neza, ntaco yifuza afungura, ntaco yifuza yambara, kandi wa mupfumu ntawe jako, bimwe umupfumu yamuhendereza mubarira. Uyu munsi none byo bavyagenze gute? Imana yonyene niyo igenda imwiyereka kandi mugirira neza ku munsi ku munsi. Ico nico no kwifuriza abantu baba batarakira agakiza, nibakira agakiza vy'ukuri. Gukizwa ni vyiza, ndetse noneho no muri inosi unaho twaba tunezerewe, hari kindi gihe tuzonezerwa ijana kwijana. Nitwamara kuja mwijuru, nitwakira agakiza vy'ukuri atari mu buryarya, umuntu akavuga ati jewe agakiza ndakakiriye kandi akakagendera, hari gihe bizoba vyiza kurusha, hari gihe hazoba ibintu igihe c'umunezero gusa. Ico gihe nico turindiriye, kandi twese nico turiko turahiganirwa kugira tuze tukibemo. Ego murakoze. Ijambo ry'Agakiza TV rirabashimiye ko mwemeye kuganira naryo. Ego nanje kandi ndabashimiye gose ko mwemeye ko tuganira. Ego murakoze. Twizere n'ikindi gihe twabakenera ku kabazo kanaka hariya muri commentaire, urazi ko abantu bashobora kugira akabazo, twizere ko tutazobakena. Oya. Bakunzi b'ijambo ry'Agakiza TV turabakengurukira ko mukomeza kubitugaragaza ko ibiganiro byacu bibashika kunyota. Kuri microphone mwari kumwe nanje Alexander Ndayikorere, inyuma ya kamera hakaba hari Gasuku. Subscribe ku muntu ryo baryo rya mbere agendeye channel yacu kugira ibiganiro byacu bikomeze kumushikira bitagoranye. Murakoze, mugire amahoro y'Imana, mugiraho muba mwubahwe.